ibwirizwa shingiro y'abarundi bose bagiye gushiramwe iyo ngingo yuko Imana ari ifise ikibazo ca mbere muri iki gihugu cacu. Kuva uwo munsi nimwamubona neza kuva mu 2018 uko buke uko bwije niko igihugu cy'u Burundi gihinduka. Muze muraraba igihugu kigenda kirahinduka kuva mu 2018 kubera Imana yahawe ikibanza ca mbere muri iki gihugu. None nimurabe rero aho tugeze uno munsi. Aha twokwigana ibimaze gukogwa kuva mu 2018. Ico mubona coco ca mbere nuko mubona no mu maso abarundi bamaze guhinduka. Abarundi uno munsi bariko barubaka utuzu twiza babe heza. Abarundi barimbura ibigega bikuzura. Ibi vyose ni kimenyetso abarundi bari mu mahoro. Twarababwiye tuti ubu Burundi buracungerewe, Imana irabucungereye. Ibi byose ni ibimenyetso vyerekana ko turi kumwe n'Imana. Umuntu rero akora ibiteye kubiri n'ijambo ry'Imana, akora ibiteye kubiri n'ingingo z'Imana, amenye ko aba ariko adukwegera umuvumo. Ibintu bibwira cyane cyane indongozi, mwebwe ndongozi, kuko ni mwebwe na Yesu Kristo yavuze ati ni mwebwe muco w'isi. Yari kwabwira abigishwa biwe kuko yarazi yuko ejo azogenda bakaba aribo basigara baramurikira eklezia, bazosigara baramurikira abene gihugu. Muri umuco rero mwebwe ndongozi nimwe muco. Mbega abandi bariko barabona uwo muco? Ubwo ntawe bahaye umuco aho kuwatsa gwawushira habona akaja kunyegeza ahubwo akaguma ari mu muzimiza. None indongozi y'umuzimiza boyikurikira gute? Indongozi y'impumyi boyikurikira gute? Tubanze tumve yuko turi mu gihugu c'Imana kandi Imana ari iturereka. Ivyo twonona Imana yoyo iravyandika mu gitabo cayo. Mwebwe ndongozi, Yesu yavuze ati ni mwebwe munyu w'isi. Ni mwebwe munyu. Mbega none umunyu utakigira uburyohe bavuze ko urubanza ruruhe? Nuko bawushiburira hanze abantu bakihonyorera bihonyangira bigira. Indongozi idashobora kuba akanovera mu bene gihugu, mu gihugu c'Imana, yumve neza yuko aba ari uwo gushiburirwa hanze hanyuma abantu bakihonyangira. Ndongozi mwe muvyumva. Igituma twavuze ko iyi minsi 3 tugiye kwiga kuri iri jambo ry'urufatiro kw'indongozi zitegerezwa kubiza akarorero. Mwebwe mumenye ko muri rihanga ry'Imana, Imana yarabaragije iri hanga, ni mwebwe muriragiye. Mu gihe ca Yeremiya indongozi zarabaye mbi. Musomye mu gitabo ca Ezekiyeli aho bavuga neza ngo mwabungere babimwe mwiragiraho kuragira intama zanje, muzirya ibinure mukazikura kw'inshato. Imana ivugira iti nzoza kubahana nizanira abandi bungere beza. Aho indongozi rero mwe muvyumva neza, igihugu ari ic'Imana, mukabandanya muri izo nzira, Imana mumenye yuko itazobifata uko, izomenya ici bakorera. Kuko ihanga ryayo intama z'Imana, Imana nishobora kwemera yuko zimererwa nabi zicurwa bufuni na buhoro. Indongozi mwe muvyumva, ni mwebwe muri umunyu muteza kuzana kanovera mu bene gihugu. Mbega indongozi y'impumyi atacishoboye abandi boyikurikira gute? Ngo bose bohava bagwa mu kinogo.